masho kuririmba indirimbo yiwanje naze ngo ndamuhitire ku ya ego itike. Tetero gacha karivundurura aho kari kicaye. Ijambo rya mbere gavuze ati Primusic muzonore. Tetero amaze kuboneka bamaze kubona tala ko abantu benshi Tetero bamumenye kuri iyo video nyene nafashe. Iyo video ya Masterland. No yaciye aronka umuntu ari umengo muri Canada yitwa Boris. Urumva. So uwo muntu rero acaramuroga umukobwa abandi amubwira ati nuzo interview abantu uzogira ibihoro rutanije na media uri kurifurira nataje sinomva ngo nitwumvikana. Bo harigeze kuba marantandwe gatoya mugande baza yuko yaheze imazigi nigihe kinini gose nigihe kinini ariko benshi barakeneye kubimenya. Kubera naye navuze ko atazi kuririmba. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry, Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko twama tubikora reka dukengurikira Imana ya muri kumwe natwe dusubira kandi dukengurira mwebwe abakunzi ba Bujahit TV mudasubira kudukurikirana imisi yose uko bukiye uko bwije. Uko shize ikiganiro kwa the first mu kugira commentaire na like na share. Hama rero nko mubibona dufise umutumire novuga yuko adasanzwe je no mwita Idris. Bamwise abandi ngo simbizi. Abandi nabo ngo ebana better than then. Vipi bro? Safi sana. Razane yabana cyane kwe ni benshi ndazi muca mwibaza ibibazo ati Idris yo bari muri plateau ya Bujahit TV gukora iki kandi murabizi ko Idris afise amateka yiwe. Idris kwa mama gahano muri plateau ya Bujahit TV kugira ngo tumubaze mu vyerekeye music unabibona ko nawe nyene numumenyesha makuru mugenzi wacu tumubaze kandi no kuvyerekeye bya Tetero ko aravuga yuko ari muri bamwe barafashe mu mugongo Tetero kijya gihe cya Primusic. Amahoro kandi Idris. Amahoro sana. Razane cyane gose. Ndakene kumenya ikintu mu gitondo Idris yabanje gukora avyutse. Mugatondo hanze ndukiye ibidogo ari peti vyaje nari niryamiye nubego beragonga ku muryango urumva byari bije kugira byama montage ibidogo bikina ama comedy byari bikenenda b'imashine urumva ikintu cya mbere nakoze navyugururiye nubu nabisizeho biriko birapambana none ntushaka kugira ubwoba ko bava basanga bakwivye canke ni petit frère wangu abete wavuze mu bidogo nyinje avuga ati ni bya bidogo twumbureye bya bindi nyene dutabara nyene nibazi bitogo nyene rudogo nyene bifata uko je tutaratangura ikiganiro nyacu je ndakeneye kumenya ikintu cya mbere Idris akunda mu buzima. Ndakunda kuvyonga abantu. Idris arakunda kuvyonga abantu kandi nizere ko namwebwe mubizi nkuko nyene abivuze. Idris rero ko rikunda kuvyonga abantu ga Idris. Ndakunda nyene story nyene abantu iyo mbonye nk'abantu bijiriwe nkavuga ati nkakira nyene ikintu nyene gituma nyene abantu bamera fresh nyene. Byajyanye mu kubavyonga Idris hajya no ushobora kuyimvuga ati ko baba bifata kundi ga Idris. None umuntu abifata uko biri biramushi kandi wewe objectif wanje nyene bangene ndakuvyonge nyene ushavura imbangeze kuri objectif ushavuye fresh. Byaje ndakeneye kumenya abantu Idris yo bakumbe yo yaragize kuvyonga kumbure bacara babifata ukundi kuntu uko Idris atari yabyiteze. Bujahit yaragize kubyo ndakunda kubakubagura ndekivyo bire Idris. Aba rero dutangura ikiganiro nyaco ni Idris rero umenyereye yuko ari umumenyesha makuru kandi agasubira kandi no muririmbyi mbege disquerque bavuye mu by'uburirimbyi ga Idris. By'uburirimbyi sinabivuyemwo nuko nabona yuko hariho ikintu runaka kitameze neza quelque part kuko umuririmbyi akenera byinshi. Navuye mu byo kuririmba mugabo sinigeze ndeka gufata mu mugongo abaririmbyi kandi ahantu byose byari bipfiriye ni kuri rya mikro ya kabiri nayo niyi nyine uri kurampereza ko nabonye yuko abantu bari bafise microphone cyangwa bayikoresha muri ico gihe nakora umuziki nabona yuko hari ibintu societe ibikeneye kuko iyi microphone igira kabiri apa ijyayo muri studio je ndakoze indirimbo nzima rero iyi microphone yiwawe niza kumpereza je wagaciro niyo iza kuvuga ivyanje bituma societe ibona yuko ujya muziki wana atari gikinisho rero mu gihe munabona yuko kijya kintu kibuze naciye mitamo kwifatira rya microphone nza kurondera babaririmbyi nyene kugira societe itahure yuko ari abantu bagaciro. Icyo uvuze ati rero kijya gihe waririmba nta support yari hari kubaririmba. Support yariho baravuze indirimbo ega bro nana ngurashobora gusohora indirimbo igasohoka nyene abantu bakayumva ikavuzwa cyane bakayumva mugabo bataza agaciro kujya muririmbyi ijya valeur kumuvuga bakamenya amateka yiwe bakamumenya en fait ico gihe hari ikibazo cyuko badata wananda nk'akarorero
urashobora gusanga nk'umuntu warashaka n'ubu ico kibazo nikirahera urashobora gusanga nk'ubu nka biography nk'ubu ejo namba hari abaririmbyi abantu bari ku mastating ngo abanoronsa ama Ballon d'Or mu ugasanga n'umukinyi wa football yatahanye Primusic nta muntu mwegera na mu posting ntibazi na se wiwe mu ugasanga ngo umugore wa Messi ngo yaryohewe ngo naka none kuko utakenera kumenya n'ujya wundi none wese umukinyi kabisa none cyo kugwa n'igiki kugira ngo biography z'abarimvyi bazi barazimenya Idris ibi hari ni microphone nyene ni yiwawe kuko wewe ni ukwiye kumenya ati kugira kwanza susi ugatahura yuko umuririmbyi ateye imbere nawe wewe bikugarukako ubumwe uravyumva ni ikintu kibuze selo media iyo ubonye yuko umuririmbyi atitwareka akazi kiwe agasuive kila kitu abagize rero wewe ufise no micro kamutahuza turashari kuri music nyene tuko turagira live na Elise Boy twarabonye ma commentaire yawe uvuga ibintu vya OBDA vyerekeye ivy'umuziki abarimvyi byo bokurikiza mbe nka Idris ivyo bintu wabimenye gute canke n'igiki abarimvyi bakora kugira ngo ivyo bintu babikurikize ivyo bintu ni ibintu abarimvyi bonyene bisabiye mu 2005 abarimvyi baragiye barasavye ati yuko hoba amategeko ayo mategeko itariki 30 namba 31 Decembre 2005 barabashingiye amategeko abakinyi nivyo abarimvyi nyene bisabiye mu bisanzwe baratuye umutwaro leta nayo ikintu ikora n'amategeko gusa amategeko yarayazanye irashinga n'ikigo cyitwa OBDA kijeje gukurikirana abaririmbyi rero microphone rero canke iyi microphone mpamvu nakubwiye yuko ibikeneye yuko abaririmbyi batoguma bavuga ati ngo dodotere ngo ibiki nibiki amategeko abakingira arahari bakirero kumenya ati bonyene bakishikirayo bakabaza ati nebikora gute bimeze gute nuko bimeze kabisa murumva ko Idris ntako atagira mu kubisigura neza kandi murumva yuko ivy'umuziki kumbure abikurikirana cyane hama rero tujya ko rero kuvyerekeye akazi kumenyesha makuru ni nkire baravuga ko ibimenyesha makuru bifise inguvu nyinshi kandi weje no kubivuga yuko ibimenyesha makuru bifise inguvu nyinshi mu guteza imbere umuziki ndundi mbe nka Idris ari umumenyesha makuru iyo babikora cyane gose Idrissa wewe uri umujournaliste tumenyereye mu mamedia atandukanye twarakubonye muri Rema tugusura kuba muri Black TV turasura kuba muri BTV ubu unye twavuga ko ufise media yiwawe Idrissa ko ikintu utaguma hamwe ni ingorane ufise urumva sinovuga ngo zifise media yiwa ngo narazungurutse hariya je ingene nkora ndakunda gukora ibintu biri mu muco bishe amategeko nta media yiwanje mfise oya mfise ikiganiro cy'iwanje ico kiganiro gica kuri BTV ubwa mbere nagicisha kuri Rema mugabo ubu wigica kuri BTV ni nka partenariat ndasavye partnership na BTV barami ikiganiro oyo mfise ikiganiro chaque vendredi gicaho tu kabisa no byo ari nka bimwe Idris yatubwiye tugitangura ikiganiro yuko ari kavyonzi siko twivuga oya mugabo ibiganiro vya sivyonga oya nakubwiye tugusa mu bintu nkunda ndakunda tukuru tufate nk'ubu ndiko ndagukubagura sivyo mugabo uwundi abaryohewe hariya cyane ku ma WhatsApp yarigiye umuntu aba yiruhiye mu mutwe akavuga ateka mbe ndivyongera abantu bunye hinto ya telefone nkaca ntangura kandi usanga biryoshe kabisa twumbure tugerere ku vya Tetero baravuze yuko Idris ari muri bamwe bafashe mu mugongo Tetero ariko araperforminga kijya gihe vya Primusic mbe Idris byo bari byo canke n'urukurukuru gusa Tetero vraiment naramufashije mu ntango kuko akiza je ari mu cameraman nari umukameramani mbona umwana aje yambaye guturiya ntunze ya plutôt umwana nyine ubona nyine yuko ari umwana no mukobwa VIP kandi ashitse kare bro aririmbye numva abantu mudemara umwana arafise tala canda mwegera wanashaka ico gihe twahuriye kuri CCF ari kuri Fête de la Musique Masterland ari kararirimba nariko ndafata video Masterland aravuga ati umuntu sinibuka ikintu navuze tumasho kuririmba indirimbo yiwanje naze ngo ndamuhitire ku ya ego itike Tetero gacha karivundurura aho kari kicaye ijambo rya mbere gavuze ati Primusic muzonore urabona umukobwa azi kwibrandinga gutya umukobwa ari mwikintu arazi cyarondera cyo ndamwegera ndamuha impanuro vraiment ikintu nakoze vraiment naramuha impanuro ube active ku ma réseaux sociaux ubandanye kunye namuha juste impanuro gusa amenye nabonye n'umwana yagiye mu bintu yarazi byarimwo uravyumva ndanamuhanura kandi impanuro namuhaye yarazi kuri kici gusa naho mu nyuma haza abantu abavyonzi nyene bakamuharibya carrière ni nk'abantu rero nk'abavyonzi twovuga yuko Idris yashobora kutubera umuco ni nk'abandi Idris nka wewe ubizi umva Tetero amaze kuboneka bamaze kubona tala ko abantu benshi Tetero bamumenye kuri iyo video nyene nafashe iyo video ya Masterland no yaciye aronka umuntu ari umengo muri Canada yitwa Boris
urumva so uwo muntu rero acaramuroga umukobwa w'abandi amubwira ati nuzohe interview abantu uzogira ibi urutanije na media uri kurifurira office yaramufasha aramwimbira ikinogo atamwe arafurira sigura ati rero ujya muntu novuga niko niwe yoba yarishe Tetero kumbure mu byerekeye media bijyanye byo kuyimama interview ayimama media none uri umuririmbyi ukimana media burondera iki none wanse gutanga interview mvu bushaka iki narijya tuzi yuko media kiri muri bimwe bifasha umuririmbyi kugira ngo ashike kure voilà rero mu gihe rero nico ngoma no guhanura n'abantu bigira abantu ibintu by'ama management honyine kwanza mu Burundi nta na management nimwe hari haza abantu batazi nivyo barimo baba amatere umuntu motif ngo nuko ngo azinanye na naka canke yagiye muri concert canke amahirizo gusa agace yigira ngo numu manager management ni ibintu birebire ku managinga atala y'umuntu si kintu cyoroshe sinshobora kunga mfise amahirizo yo muri Canada kwera ngo mbona ngo nambari ba Justin Bieber ngo babayeho kunuku nuko ugomba gufata ibintu byo muri Canada ugombe kubizana mu Burundi ibyo bintu bibaho mze baba cyangwa ukagenda muri Tanzania ahantu population yabo yamaze gutahura umuziki ukagenda guterura ibyo muri Tanzania ngo bizanye mu Burundi ibyo ntibikunda usanga uri kuraroga niyo mpamvu amafaranga dukoresha mu Burundi bahita frambu $100 z'amashiringi imenya twona tere urimwo umenya atabarundi bameze gute bakundiki nucu umenya ati ko muririmbyi wanje ndamugenza uko nuko ko umuririmbyi wawe nashobora kundwa n'indaya ugacugenda kumubrandinga wa pastor nibibaho na sponsor dushobora kuronka ntibazona gutora ibyo uri kuravuga niyo ngwana iri nga mu Burundi kabisa kumbere two biguma ko murumva yuko Idrissa agaragaza kudisigura neza nkuko nabibabwiye kandi turashasubira kandi kubaza Idrissa kuvyerekeye yuko harigeze kuvuga ngo yuko wewe utoba wumvikana na Natasha Labamba mbe muwa mwarafuye iki Idrissa benshi arakenye kubimenya Natasha sinumva ngo nitwumvikana bo harigeze kuba marantandwe gatoya mugande baza yuko yaheze imazigi nigihe kinini gose nigihe kinini ariko benshi barakenye kubimenya kubera naye navuze ko atazi kuririmba Natasha nazi kuririmbaga bro mugabe ikintu cyanjyoheye nuko impanuro natanzo barazikurikiza ninkize nk'impanuro kumbure Idrissa yaratanze Natasha yoba kurikiza ubunye none ubu munakora umuziki mwiza unagushikira ico gihe namubwiye ati indirimbo ziwe ntizitwinjiramo mugabo uyi nkiga numvise igana bari mu bibona gute nanjye ndakaririmba kubera iki yaratworohereje ico gihe natanze example yashika abatipe twari kumwe n'ababwiye ati nimwiririmbe muyisubiremo birabananira yavuga shikiri yashika atumbwira ibikurikira kubera iki ntivyabinjira mu isokoro après ngambwiye ati ifo yuko bigenza uku kandi vraiment ubu turimbo twose asohoye urumva yuko turakunja no mu sokoro naye sanga nakumvira iki bisigura ati Idrissa right now yoba afise indirimbo ya Natasha muri telefone kuri birashika kuri YouTube historique yawe ya YouTube urja kurondera indirimbo za Natasha kazirabo insanze mbo Natasha indirimbo ziwe wala usanga zagushikiri je nije umuntu unashaka sindana following nano na hamwe mugabo nsanga byansanze kabisa ari umuntu yigeze kumbwira ati niwagirana ikiganiro na Simbizi uzomubaze ibintu bishika kuri bitatu si que Simbizi yoba anywa urumogi sike Simbizi yoba agendana n'indaya sike Simbizi yoba akunda abagore babandi nk'urumogi wapi na rumogi aya ujyashubaga bro ukuko imana rumogi aya zemaze kuvugana n'abantu benshi kandi presque bose mu bantu bose nuvuga ko mwagiranye ma interview bamwe baravuga yuko Idrissa wewe umeze nk'umuntu anywa urumogi kandi benshi bavuga ati Idrissa sikujya tuba tumuzi Idrissa simesha kweli bro sivutaga bangi nta rumogi nk'izina ry'Imana nukuri nta rumogi oya nitawe uri kurahinywera ngasha ndakubwiye ati bana mze baba soka uje ngo hari n'umujama yaje mu nzi wanje anywera yitanga ati bro soka nta na deodorant nifiti ariko uranywa kayoga ndibaza inzoga konki na niki mano kazobone birinde Rwanda nk'abantu uzobitore inzoga mze baba Idrissa unakunywa pombe gani kumbere utubera umuco Idrissa hari umusura murana icupa gigira ibintu ze n'ubu muri emission waje atacupa office niyo mavunda kubajije kumbe iyo naribona naca navuga ati kweri kinyo inzoga jewe nywa intuzenya amalimonade umuntu rero atumvikiye igifaransa kumbure umusigura mu kirundi akavyumva amalimonade rumva ni zirya nzoga zirya dusoda tumwe no furaha konki kabisa bare tujare ikintu cyose made in Burundi ndakinywa za furaha zose urakubita furaha ni korega mu made in Burundi turazina kanyanga mu Burundi barazikora uzitemwe n'amategeko karibu
none Uyinywa yonyene cyangwa urayivanga? tuyivanga Blaze wivanga niki none? ni fana Kabisa hamare tujare ku byo by'abakobwa. made in Burundi umenye yuko nguze karibu ikorerwa mu Kayanza hano nindi twara mbari hari ko turakora interview na Fizo ikorerwa nayo ni mu Kayanza isa imeze bien ikintu cyose made in Burundi ni sawa utaje imbere mu Burundi ari karibu ari ni made in Burundi ko turekana n'ama brand ari international za Sprite za ndo turekana na ziki mugaye ikintu cyose nafungusi ganda yinywa Baravuga yuko Idris muri bimwe byo babituma wowe kubagura abantu ugorana cyane uvuruga abantu mu mitwe byo babituma nizo nzogo bunwa canke urwo rumogi. Oya hari umuginywa nabikubwiye. Oya umva rero ivyo uba wabiteguye umvuga ati je mbafise je niko ndagamije. Oya ibyo ni ibintu nyene turi mwiriga duposhije nyene turatera story twahije ibintu bitumye n'umuntu uzi kubuzima bw'ubugoye. No utanywe ivyo boroba ugotose nzira. Kabisa barambwiye rero ndakubaze ko ubugendana n'indaya bro. Indaya? Wowe none ntandaya uraki? Wapi? Wapi? N'indaya wayimenye gute kwanza ko ziba? Indaya barazivuga ntuziziga bro. Imwe. Izake yigeze kumpasira. Izake yigeze kupasira indaya? Sure. Yaje kumpa interview. Acha bitubya. Urabesha bro Izake nta ndaya ndazi yakupasa. Indaya pana, indaya wapi? Wala indaya ya. Nta ndaya vrem, izina nta ndaya. Ndaya. Umugore w'umuntu. Sumu. Yo ni sumu. Kabisa je ngenda kubazera ikibazo bro uragira. Mse papa, nta muntu umwe atarayikoriye. Pu! Mse baba umve ndakwereke. Niyo boro ya mbere. Hautayebesha mimba nta kiyasho cinda bazokuzanira. Uravyumva? Inda hautapataga. Ukimwi hakuna. Tena swingi safi. Kandi umwanya wose ushaki. Hako umviriza. Ako kandi ico cya Imana iragihari ko ngaho bacumuye kuma ndakwereka akarorero. Nk'ubu urashobora gufata uraziboka nka Isaac ariko kurongora. Hari ukuntu n'abagore usanga bambaye impeta zibiri. Uravyumva? Hariho ijya mpeta imwe, hariho n'ijya yindi b'akantu kabria. Cyo ibaze nk'umfatanye n'umugore w'abandi. Yambaye bujya abakiri musha bazikiri mu ico cya Imana ntigiharira. Rero vomie ni pambaye na Mungu wangu uko inbox. Kubera hako noja kwihana kwa Isaac. Premièrement urumva nk'ubu njyamaye n'umugore w'abandi. Kugira Imana imperera ico cyaha nuko ngenda kwirega ku mugabo wiwe nkambwira ati mze baba ni same naragucumuye ko umugore wawe naramukoreye umuti ako rero bigenda uko vomye nicwere picha yako harusi na iposte fasi mze baba aho nsaba ikigongo Imana cyo nyene cyo kwifuza kandi nuwo munsi nyene nirari bihejeje none nko ku munsi ushobora kwita nka Bungahega Idris ku munsi mze baba none gishina kushusha kibazo man Bana kamwe ariko ndibaza yuko nawe urabizi yuko wavuze ko bifise swing ubigira nka kumusi nka Bungahe ku munsi wowe ni kangahe sindabikora bro none wambaje ibyo utazi oya ndavuga bivuga nico gituma nkeneye kubimenya n'ivyari byo rero bakubwiye ko je naranyesanga warukura wabimbwiye kubikora nico gituma rero naronse umuntu numvise ko abikora ifo ko ndamubaza abimbwiye umunsi wanyeretse umudemo wawe jewe none ngo naramurongaga bro je ndamusikana wamusikana gutungo ngoga musikana sura tu icyamushize kuri stati ndamugomizaho go cyamanye korera umuti ndakene kumenya iminota Idris Simbisi amara muri douche yagiye koga umwanya muto sana mara gute masi nisukiswa kwa amazi tunisabuna mugacu soka bro ni winyukuraga amazi umwanya nteba ndi muri toilette ko ngenda na telefone nomba kwanza keshi ndabakubagura ndi muri toilette anje muri kuragorana muri toilette kama kawaida Idris acha bituye hivyo kweli nukuri hama rero kumburetsa n'abasozera ikiganiro cyacu umva Idris atubwiye ibintu byinshi hama rero Idris atubwire rero mu majambo magufi ukubona industry ya Buja Flavor industry ya Buja Flavor jewe kenshi nkunda gutanga karorero je narazungurutse n'abaririmbyi bitwa yuko bakomeye mu igihugu cyose hariho ahantu muziko utarashika kuko ari ahantu nk'umuririmbyi byitwa yuko indirimbo yo ngaho iri hit byashika akaririmba agatera swata DJ akayizinya yibaza ati hapa na Tesa akiretruva ariko aririmba na wenyene nuko kwanza umuziki wacu twokora inguvu ugakwira territoire national ku buryo n'umurundi ho gatwa hari yepfo kuko ari nk'ahantu usanga ama media yaho ahantu usanga bumviriza ama radio yo mu bihugu bibanye usanga ari umuziki yo ngakora no radio yacu atarenga ngaha mugabo mwebwe murafise inguvu mwebwe mukora online parce que ni telefone
rero murafise ububasha bunini bwo gushikana ibintu hariya ku gatumba uravyumva rero nico kintu cyari gikenewe yuko indirimbo tubanze kwanda tuzikwize muri territoire nationale urumva umuziki wacu ugere mu ntuze kandi ikindi kintu naco ifuye ko tugira umuziki ufise identité nk'ubu urashobora kumva indirimbo ukavuga ati n'indirimbo y'Inyarwanda urashobora kumva indirimbo ati ni Tanzania urashobora kumva indirimbo ati ni Nkongomani turakeneye daburi ko turonka umuziki bita umuziki w'i Burundi umuziki w'i Burundi abakora umuziki w'i Burundi bazoba bafise agaciro kandi urumva muri ico gihe baba manager apana babandi babantuze bamwe batahura abandi bantu oya apana bajya babandi ashobora umumanager niwe amenya ati indirimbo yanje umuririmbyi wanje akundwa ngaha urumva niwe amaze kumenya ati okay muri myanja akundwa nk'imakamba aca kenera kumenya nka company ifise nk'urudandazwa nk'ikintu yipfuza itarashikana makamba umurimbyi arafise pouvoir yo convaincre ijya company gagenda hariye kubera babafana biwe bimakamba nibo bazogira bazoshaho bakiriya bijya company urukumu umurimbyi ni brand arafise ijambo rero jewe sinshobora kuba ndi umuririmbyi arije ngenda muri company kumurimbyi ni nka entreprise rero sinogenda ndakumvisha ati ndavisa abantu makamba atabumfise ko turamaze kwa n'uburo bwo nganye ni Bujumbura umuririmbyi baza ko yamaze kugera ku rwego runaka agukorera show agukorera show kwa vyisi agaca yigira kugikorera kuri nonara agaca yisanga ari karirabo uko niba ama manager atamenya ati okay jewe ndafise abanywanyi bogenda gukorera umuziki ari kuri nonara uravyumva ugasa rero hariho ya mailizio kutiga tere kutamenya ati umuririmbyi wanje akundwa n'abantu enda gwa karorero kamwe kari wigugwa igihe namba ari igihumbi sivyo mugabo hariho n'indi nzoga usanga igugwa 30000 urumva umunywanyi w'igihe 2000 umwe n'ijya company w'igihe 2000 bamwita umugwiza atunga kubera ziga 2000 nyinshi yinjiza menshi akangana nabage tufate nka 20000 iguza abantu batatu ni 60000 mugabo karibuza za bibiri nuko kugira kwezi ibihumbi 60 nuko abagura nse abantu 30 urumva abantu batatu undi 30 hakorera umuririmbyi uvuga uti jewe ndi kuri niveau y'ibihumbi 2 mugabo nkoze ibihumbi 2 ndaronka abantu ibihumbi 5 uravyumva rero nambura umuririmbyi ibihumbi 2 menya kuri umuririmbyi ibihumbi 2 genda ukonsumwe n'abantu ba 2000 nuburu wa 2000 ugende kwishira kuri niveau ya 10000 kubera bajya ba 2 bakugeje wagize ba 2000 namba ari miliyoni 10 ukacigomba kwimvire ko amaze gushikira kuri niveau y'abantu bari ibihumbi 10 akorona akazi ku manager kabisa Idrissa aravuga mugabo Idrissa aravuga kweri kumbureka tugeze ngaha kumburizo mutumira ubundi Idrissa muri live ushaka live muri live muzontumene muri live nta kibazo kumbure tuzobaza ababijejwe ama Idrissa tumutumire muri live muzombaza ibibazo mukeneye hanyuma Idrissa kumbure je no vuga yuko kumubaza imyaka y'umwana wiwe bamaze Idrissa umwana afite imyaka ingana 4 n'amezi ane azokuza imwe name ko yavutse le 20 août 2015 yajya mwirukana n'umugore jya uno munsi mu gatondo kabisa yari Bujahit TV ikinyamakuru cy'amakibazana bishasha mvuga muri industry Buja Flavor byinshi kuri Idrissa mwabimenye kandi nizere ko navuba tuzomutumira ubundi tuzosubira inshallah Imana bikunze ciao ntibagire subscribe